ata preservatif uza kumpa autant, avec preservatif autant. Aho tugeze muri Sodoma, ni Sodoma na Gomora. Igisagara twafashe drapo. Umugamba aho umuntu azi ko jewe ndya uko nagiye kugira commerce du sexe mu rugamba rudasanzwe, kandi harimo n'aba universitaire bahejeje amashure bibereye iyo hariya muri Muha, bari n'akantu bakreye. Ndazi ko akajagari du sexe ko nakaga. Hariho n'umuntu yifitiye ishira hamwe yagize recrutement des filles, ok? Donc nta kindi bakora atari le sexe. Wewe yiyorera amafaranga mafu. Twaribagiye ko umugera wa sida ubaho. Twarawibagiye le vagabondage sexuel il à outrance. N'ugwaye umugera abizi consciemment ko ugwaye, aragenda araja mu kabare. Ubu abana b'abanyeshure, hari umuntu yavuze ati abakongomani baraye bajabutse bafise amadolari. Twariko turabivugana na n'icyo muzungu agiye ajya amadolari. Umwana w'umurundi kazi atarigera abona $100 uyamuhaye akaza kuyavunja. Abantu bazi ko intambara ari kurasa gusa. Iyo ni intambara idasanzwe. N'abagore biwacu tubatinya, turabatinya kuko abantu bafise amafaranga, afise umugera isanfu agwa amafaranga, ibisigaye ntubaze. Ihe mu gisagara cya Bujumbura, ibisagara ni byinshi, hariho Gitega, hariho Ngozi, hariho Rumonge n'ibindi, ariko ruguru baza mu gisagara cya Bujumbura. Aho chez les putes kuko baba bafise amafaranga, ubufaranga bwose baciye baca bagenda bakanywa inzoga, bagaca bohereza muri aba professionnel de sexe. Ubu aho bageze kwitera inshinge za drogue. Donc mpeza kwitera jewe nditera, hanyuma nawe agaca afata kwa rushinge nyene agaca yitera, tugaca twese turi ngaha. Aho turiko turasoma kamogi, urumva turiko turasoma kamogi, turiko turitera nishinge. Donc triplement ou doublement drogué. Turahona. Atagisivye turahona. Igisagara cha Bujumbura murakizi mwese, tukibamo tugikoreramwo, abamwe bakivukiyemwo ainsi de suite. Ni gisagara cosmopolite, ni gisagara kirimwo bose. Abantu baruguru bazi yuko ubuzima, kugira ngo uronke ubuzima uja mu gisagara. Mu gisagara ikihe? Mu gisagara cha Bujumbura. Ibisagara ni byinshi, hariho Gitega, hariho Ngozi, hariho Rumonge n'ibindi, ariko ruguru baza mu gisagara cya Bujumbura. Mu gisagara cya Bujumbura rero numaze kuza, baza sous forme y'abantu baje kurondera ubuzi, baza nk'abantu baje kwiga, eka baza kugira ngo biyungunganye. Iyo kategori cible rero ikunda kuza mu bisagara, na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, usanga ni abajene. Ubu ruguru abajene baraheze, abajene bose bari mu gisagara cya Bujumbura. Ubu zicakora atabaye umuboye, atabaye umuyaya, acakora taxi vélo, taxi moto. Iyo ni catégorie de personnes iri à risque. Uno munsi
umutaxi velo sinzi ko muri wegara umuntu aranyonga ikinga tuti nijune je nagize sport naramva mu gisagara ngende Bubanza ikinga ariko amasaha abiri kwikinga urumva ko wajegeye. Rero les jeunes qui font le taxi vélo bararuha cyane gose, barya nabi bahejeje kurya nabi bagaca bagenda kuryama chez les putes. Aho chez les putes kuko baba bafise amafaranga, ubufaranga bwose baciye baca bagenda bakanywa inzoga bagaca bohereza muri aba professionnel de sexe. Uyo rero azoheza nawe au bout d'une échéance agende ruguru mu gakonje, azogenda yambaye neza, aziko mu gisagara bambara neza, araguma kora mugabo finish agenda ruguru. Rero abaruguru bose bazi yuko ubuzima ni mu gisagara. Les jeunes filles basigaye ruguru, uyu mutaxi velo agiye hariya nibaza gusangira wanyuma, murabizi ko abakete bagenda yambaye pocket ntubona. Rero ni bya bindi rero aca agenda akadraga akagira ivyo turakuze twese bya bindi ahora nko mu gisagara abidugije ruguru, hanyuma ibintu birabaye nabi. Saba bonyene hariho n'abataxi moto n'abataxi men tuvuge bose. Mumva rero iyi stratégie turonse ngaha ni stratégie pour moi il la concerne surtout le maire, ni stratégie à twese. Mwavuze un volet qui m'intéresse tellement, communication. Mu gisagara ca Bujumbura twaribagiye ko umugera wa sida ubaho, twarawibagiye. Le vagabondage sexuel il est à outrance. N'ugwaye umugera abizi consciemment ko ugwaye, aragenda araja mu kabare, il va se faire draguer ou il va se faire draguer, hanyuma au finish il y a deux tarifs. Sans préservatif c'est autant, avec préservatif c'est autant. Tumaze kugera kuri yo etape aho ugenda uti protéger hakaba hariyo deux tarifs, turahona. Twebwe turashaka kutabigira kuko twe turakuze, nous sommes conscients, turiga turi mu kibano turabizi. Mugabo nos enfants, nos élèves, nico gituma twahamagaye DP, nos élèves barahagwa. Ubu abana b'abanyeshure, hari umuntu yavuze ati abakongomani baraye bajabutse bafise amadolari, twariko turabivugana na n'ujya muzungu agiye ajya amadolari. Umwana w'umurundi kazi atarigera abona $100 uyamuhaye akaza kuyavunja kuri marché noir, ibifaranga ronka ntavyo yarigera ronka. Communication, chers amis. Aha rero nico gituma navuze nti mpiryombishije, turi kumwe na tous mes services déconcentrés bose dukorana mu gisagara, kandi turakunda guhura iyo habaye ikiza, kandi iyo duhuye turafata ingingo, kandi izo ngingo zirakurikizwa. Rero communication, tugiye gukomunika iki? Mbega tuzobikomunika byari? Bavuze ko hariho brarudiyage nababonye, ariko malheureusement benshi barabaye invité muri atelier kugira ngo dusangire kino kiyago. Ni kiyago kidasanzwe. Mwumvise mu kajambo navuze, pour arriver à un Burundi émergent, nituja kugenda n'abantu bagwaye, naco tuzoshikako. Développer oyo n'umugani, dufise abantu bagwaye. Rero
Braludi yonyene niyo yaje. None abandi barihe? Turi kumwe tuvyumva cyo kimwe. J'en conviens, bari mu kwiyamamaza ivyo ni vyiza cyane gose. Ariko iki gikorwa twari kugihebera 7 avant midi kugira ngo twumve intumbero twarete de stratégie commune kugira ngo tuzigireko. Imaginez-vous igisagara nico gifata idrapo. Exode rural yose bose baje ngaha. Avec raison. Kuko iyo terme ntibiriho. Exode rural kuvuga uzova ruguru muje mu gisagara muje kurondera uburyo muje kurondera kubaho neza. Mwatubwiye neza ati intégrer le volet VIH/SIDA mu mabije muzokoresha dans l'avenir kugira ngo muzoze muragira amanama ngira mwavyumvise mwese nayo yandi mashira hamwe tugende tubasavye nabo nyene bagende ko integra le volet VIH/SIDA kuko Braludi par exemple baje kugira nk'ibiganiro canke barakunda kuza kumenyekanisha un produit par exemple twe iyo baje nitwezita kwa impusha hanyuma muzoze muradushiriramo ako kavole muhamagare médecin de district ngabarya bari ngaho bose baje nababonye namushasha kandi turwaye karibu n'urugamba hari iwawe muri muha ndazi ko akajagari du sexe ko nakaga hariho n'umuntu yifitiye ishira hamwe yagize recrutement de filles ok donc nta kindi bakora atari le sexe wewe yiyorera amafaranga mafu urumva hariya ni mu kajagari n'uwo muri nord muri centre ho n'abasirimu bobo ni sans préservatif ou avec préservatif bavuga uko nyene ata préservatif uza kumpa ota avec préservatif ota aho tugeze muri Sodoma ni Sodoma na Gomora igisagara twafashe drapeau rero twebwe muri communication bariko baramonta igihe écran géant kinini ya cyane gose tubasabe mwebwe les professionnels médicaux mutugirire uduspot twiza cyane gose turemeye ko tuzoza turalterna bien entendu hariho n'utundi tuzashiramwo ariko turemeje icesiko tuzohora tushiramwo umwanya munini kugira ngo abantu bamenye ivyo turimwo intambara turimwo hari abantu bazi ko intambara ari kurasa gusa iyo ni intambara idasanzwe n'abagore biwacu tuzike tubatinya turabatinya kuko abantu bafise amafaranga afise umugera isanfu agwa amafaranga ibisigaye nkumubaze murumva ko igisagara kegeramiwe ariko ko twaramutse dukorana iyi strategie tugomba tuyigire wacu nje nsaba aba administrateur communaux bari ngaha n'ababaserukiye iyi volet communication mu manama yose naho tuzoba turi muri meeting mugashiremo mugacishemo les médecins de district muze murafashanya n'abadministrateurs communaux kugira ngo iyi communication ishike kure hashoboka nababwiye ko abantu baravyibagiye no bamenyesha ko twaragiye mu vya mpox aho mu nama twakoranye n'ama service de concentré twarafashe ingamba kandi twaragize descente twarigeze gushika ahantu mu Kamenge dusanga umuntu yugaranye yaragwaye son sexe déjà pourri sexe yiwe déjà foutu ariko yugaranye bose twarabegeranije abakomeye tubadugana iwabo baje bava abagwaye nabo tubatwara kwa muganga ivyo vyarabaye
ariko twaratutswe mugabo gutukwa nibisanzwe kuko jewe uzontuka ndiko ndikorera akazi ushiyabo era caravan pass kandi muramuvyumva baravuga vyinshi bakakuvuga irenganire kora akazi chapa kazi unaendelea. Rero muri communication nico siri tunagomba twensiste ko cyane communication umwe wese aherereye madame DPE kora bishoboka communique bijya gwaruka sinorora duherana. Bamwe bagenda bafise impuzu za civile mu masakoshi hanyuma avuye ku ishuri akaca yishanja akacagira akavirigire kanya n'abana biwacu kandi azimwese ko mufise abantu mutabafise nawe uno munsi azobaronkejo. Communication tuyihagarare ko cyane gose. Reka rero si monopolize ijambo ariko nagomba tugire un petit commentaire. Navuze ko il faut intégrer mu mabudget tuzokora iyo volet izohora iradufasha kugira amanama n'amasensibilisation. Reka rero ihenguruke equipe twabonanye kugira ngo baje mu rugamba rwo gutegura iyo strategie, tubashimire cyane gose. Hanyuma namwe rero abasigaye mudufashe kwa enrichissa peut-être iyi strategie, peut-être ntiyavuze vyose, yabivuze nk'umuhinga ariko natwebwe turashaka gushango ibindi. Ariko ako nari nibagiye kuvuga, j'insiste beaucoup aba jeunes ubu aho bageze kwitera inshinge za drogue. Donc mpeza kwitera jewe nditera, hanyuma nawe agaca afata kwa rushinge nyene agaca yitera, tugaca twese turi ngaha aho turiko turasoma kamogi. Urumva turiko turasoma kamogi turiko turitera nishinge, donc triplement ou doublement drogué. Turahona atagisivye, turahona. Rero ko twivyukiranije reka tuje muri yo mungo rugamba. N'urugamba rudasanzwe, urugamba aho umuntu azi ko jewe ndiyari uko nagiye kugira commerce du sexe. N'urugamba rudasanzwe kandi harimo n'aba universitaire bahejeje amashure bibereye iyo hariya muri muha bari n'akantu bakreye. Kubagarukira naho il faut voir comment les occuper. Comment umuntu yamaze guhonja udufaranga nk'utwo umushira muri domaine yiye kugira ngo abananye aviva. Il faut ko ducrea ibintu byinshi cyane gose. Reka mbinageza ngaho nuko rero Imana ibahezege murakoze.